ubuzima nyene je ndashima Imana kuko ibintu byose nagiye ndacamo peut-être yuko Imana yashaka kuncura yarancuze iramenya iranyigisha kugira ngo mbe uwundi no munsi. Ariko kandi abantu bakunda kwibaza ati udushobora kuba mu gisagara hano heza uri mukobwa mwiza ubaye ubuzima bumeze gute abantu benshi bakabagira ko abakinga abakobwa beza nka bamwebwe. C'est normal kugira ko umuntu kugira amakenga umuntu. Erega isi tugezemwo iteye n'ubwoba iteye n'amakenga. Isaba irimwo bobo kubera ko tubagira amakenga cyo tubagira ubwoba. Anje barahimukiwe no mu nkundo. Ati twari dukunda cyane haba abantu bakadusiga. Oya iyo Kenya n'umukozi waraguta kinjira c'est normal avuga ati azomaririki. Rero guhemukirwa c'est normal. Guhemukirwa c'est normal n'abantu turabantu nanye nuko mpemuka ariko sinkunda guhemuka. Nama nabivuze kandi byo nyene nivyo mpejeje kuvuga. Nige hakurenganije niko byuba uri hangana. Wewe wacana narizo niko zubaka nivyo biko birica abantu. Umviriza. N'umwana wagiye kubaka umviriza ikibazo abantu tuko turagira nuko kandi ndabivuga ndabana kuri kamera muramba bari. Ikibazo bagore n'abadamu ko turagira dukeneye kuja mu ngo tugenda kurongogwa n'abasore bakira abana mu mutwe. What we need icyo dukeneye abagore dukeneye maturité dukeneye umugabo ntabwo dukeneye umwana. Mariage hariho phase ya mbere amapenzi amashugwe kado phase ya pili so déchiré murataburana rero sasa ndagufata amasafari ariko nk'umukobwa birakorohera ize ntambamye uhura nazo genre mu bihe by'isafari iyo ugiye kurangura ibintu. Je singifina abakobwa benshi bahura navyo kubera bafina ntazi kurira imodoka je ninjira kari yako nindi kari yako muzigo ndawikorera ku mutwe fyufyu napambana nkaje umudarari hari aho gidutaye bawo ufina ntabwo uzobishobora muri business umukobwa ugifina ntubikunda mugabo mu rugo ntibaguma batwenga mu rugo ntibaguma batwenga ukuze bingana gute maturité yawe ingana gute yego urazishingana zo mu rugo ingene zingana we ucari wa mwana hazogera igihe uzobushitse mu rugo umugabo akankame cyenda toye imizigo ndagiye muhira wewe kandi ugasanga ingorane ziri kuri wewe byari bisaba yuko utora ugenuka mu gati mbabarira yego kicisha bugufi mbabarira nukuri nakosheje uracabona yuko umugabo niyatonto muco utaha umugabo yari uwindoto zawe niwe waronse. You have to be honest. No, let me say. Vraiment umumenya mu mwanya muto. Mukundana uramenya tuyu akunda ibi mumaze kubana mukagiranira imigena mukamenyana uramumenya hasanga biryoshe parce que uramenya ati nini henda no. Ndazi yuko izanduru ziba. Rero kuja muri filme za Fani. Bon umuntu jewe sindi hypocrite. Umuntu araho tu anashosha kumubaza ko ibindi bintu mugabo nawe nyenega nawe si umwana hano nta muntu nabonye umenga nshobora kumutwara uko wishaka umwana ko kariyeri arimo arayiza yemazemo igihe kandi avuga none wowe ushaka umuhamagara uri hariya yo Fani ndagukunda ingundamutse wane uri umufana kandi muramutse izina ryara mugoye kubaka. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeza komeze neza mu hose mwiriwe canke muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndagwikaze wose wekorana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya bara ndavuga mu Manchester Nabi Saudite, abari Dubai, mwege mwese ndabaha ikaze. Iburaya, Sweden, mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushasha ku channel yacu, ndagusaba kugira subscribe kukomeza kubaka umuryango munini. Ni African TV, uno munsi dufise umutumire adasanzwe azoganira byinshi bigiye bitandukanye. Katuganire kugira ngo tugane ku rugendo rwiwe beganinde. Yes, turaguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza. Umeze neza cyane. Urasa neza cyane kwanza. Ubuntu. Yes, numukobwa mwiza turi kumwe ubona ngahanya dabo kwisanamu. Aro kandi na live kandi urabizi gusanzwe uri mwiza. Abantu bakubanira muri commentaire. Ndabizi. Musanzwe ubizi. Mwiza niyimenya. Oya kandi ahubwo bwiza buheri wawe ukavuga ati sha naberewe. Beka kantu bavuga ngo umusambi ngo wiravye mu ciro ukaguma uvuga ngo ndi mwiza. Mugabo mu nyuma yose agatima ariko igitere cibereye kuroje cyevunga agatima ariko. Bon oya ariko ahantu hari ubwiza umuntu bifoka zarabuvuga. Nibaza yuko atamuntu yo kubanira akuravye
bwiza bwo burahari. Merci n'ubuntu Imana ibihege cyubahiro kuko niyo imenye ingene ihe umuntu ibintu zini impamvu bimuhaye. Iyo mpamvu yabuguhaye ubwo bwiza niyo dushaka kugira ngo ngire icyo nkoze muri inosi kandi kugira ngo hariko hari abakeneye Peut-être ko ari yashizemo ikimpana n'ibindi bintu kugira ngo ndaheshe cyubahiro kandi kugira ngo abantu bamenye gusumba. Biratangaje nk'umukobwa mwiza avuga genre yuko ahari kugira ngo aheshe cyubahiro Imana. N'ubuntu ibintu byose nta kintu na kimwe twihaye dukwiye gufata nta kintu na kimwe tutahawe dukwiye gufata mineneko kuko wakiduhaye azi impamvu akiduhaye. Yes utangura uramutse abakunzi ba African TV yes nibaza ko bwa mbere ariko kandi hari abakunzi bawe benshi bagukunda. African TV ndabaramukije cyane abakunzi bayo ndabaramukije ni Angie Burundi muri kumwe abantu basanzwe bazi kizira rya Angie n'abakunzi ba African TV bari bamugisha tugiye kubana namwe. So I'm here for you. Yes ari ngaha anya aho tuzaga bisigi bitandukanye ariko kandi abantu bazi Angie Burundi akubona cyane kuri TikTok uri umukobwa genre yisanzura adatinya kuvuga ibyo benshi batinya kuvuga ariko kwanza Angie Burundi ninde kuzara umwana ameze gute? Angie on ndende mais je pense que ndashaka ko nzotegura umunsi w'intahe yavuye kugira mvuga ati Angie Burundi siki ubuzima bwiwe mais je pense pas que c'est pas le bon moment uyu mwanya muganzo gutegura umunsi umukara bashaka kumenya Angie Burundi inde réellement mais wondi wende umukobwa araho tu araho yitekaniye nta kibazo dufite n'ubuzima kuko mfise icyizere yuko imigambi Imana ifitiye ni myiza gusumba jeyo nibaza donc nico mfise icyizere cyuko kubaho n'ubuntu bw'Imana kandi nta kintu na kimwe Imana yampaye canke mfise no munsi canke ikintu cyose uba gucamo canke ikintu cyose uba guhura nabibaza ibintu ubuzima donc je suis ndaho tu kandi nkunda abantu cyane vraiment bakunda abantu yanjye. Umuntu wese afise inkuru y'ubuzima bwiwe afise igitabo ciwe aho cahereye nawe bati ndafise no kuri inkuru y'ubuzima numva ko nzobasangiza one day ako ntiharagera antuka turayirindiriye ngaha kuri African TV ariko kwa sivyo none je sais pas ariko kwanza abantu bakuzi uno munsi bakubona kuri TikTok ngene uvuga amasuje agiye atandukanye ariko bashaka kumenya d'abord basi ukuze umuntu ameze gute kubera ko ivyo umuntu hekaragaragaga muno munsi bivana ingene yakuze Jacques ivyo yakuze abona wakuze ubona ibiki wewe? Jewe nakuriye muri vi itari facile ubuzima nyene ndashima Imana kuko ibintu byose nagenda ndacamo peut-être yuko Imana yashaka kuncura yarancuze iramenya iranyigisha kugira ngo mbe wonde no munsi kandi kugira ngo nze ngira akamara abandi kuko hajya nyine byiza kuvuga ibyo wabayemo kandi inkuru iraryoshe kuyivuga igihe wayibayemo hajya niwakenera kubaza umuntu indinge nibabaza uzoyibaze wayirayeko rero peut-être hari impamvu Imana agira acisha mu bintu byose nk'ibyo byo ragenda camwe tuzovugana c'est pas le bon moment mais nakuze sinakuye mu buzima bwiza bwari bwiza vraiment ndashima Imana ndafise abavyeyi ndafise Imana ndafise abantu bankunda ukuri c'est ça qui compte en fait mais kandi kini naco ndubonye sinzi ndiko ndashaka kubisimba parce que ndumva umunsi numvise ko nabaye free yo kuvuga ma vie réellement ndazi yuko bizofasha abantu benshi parce que c'est une vie ifise insiguro nyinshi kandi ibyo ndiko ndabamo byose no munsi ni kubera ubuzima naciyemo iyo ntabibamo ubunye urugezo ngezeko nubwo kumenya yuko ikintu cyose kiba mu buzima uko kiri kose uko ububi bwacu bwose uko bungana cyangwa ubwiza bwacu bwose ubwo bungana ishuri ishuri wabona unezerewe uzomeka ari ishuri uri kuracamo wabona ubabaye uzomeka ari ishuri kandi ni mu gihe cy'umunezero ngo mu gihe imituragara ariko iraturagara mu gihe cici naho nyoza wama ivyamwa c'est la vie nibaza ko rumageje kuraba wamana kamwemwe kadasanzwe umukobwa mwiza nkawe
aba mu gisagara ca Bujumbura kuba tabonye ahantu uba ahantu heza twashatse ko habereka oya donc ntaho twaberetse mugabo ahantu heza ariko kandi abantu bakunda kwibaza ati udushobora kuba mu gisagara ahantu heza uri mukobwa mwiza ubaye ubuzima bumeze gute abantu benshi bakabagira ko abakinga abakobwa beza nka bamwebwe c'est normal kugira ko umuntu kugira amakenga umuntu erega isi tugezemwo iteye n'ubwoba iteye n'amakenga isi abayirimwo bobo kubera ko tubagira amakenga cyangwa tubagira ubwoba c'est normal jewe uko mbayeho kandi sindi jenyene nukuri ndafise umuntu yo mari muheza agenda namwese barumva bega bati mugombariki sana bo twama dufashwa n'abandi kandi twama dushikira n'abadukunda batwitayeho peu importe ibyo duhura nabo babandi badukunda by'ukuri badukeneye ikintu ko dutera imbere turagumana nabo hanyuma ngo iyo intare itontomye ibibapo bintu by'intare babyita gute babyita ingwe sindabyibuka ibibuguru ibibuguru n'iby'ingurube ntaco katugire bibunda cyane ibibunda ari vyimbwa badufasha muri komate hari intunze ari riseriye badufasha ico kintu hajya intunze kubisukunye bazorabe n'inkubi kubise bien benshi barahunga mugabo amaze kumenya yuko ari inkuba baricara bagatekeza akavuga ati n'inkuba mukanyiragenda rero niko n'ubuzima bumeze niko n'abantu bamwe tubana nabo mu buzima bameze iyo inkuba zikubise byemye cyane babandi batatuzi ivy'ukuri bataza abo turibo barahunga babandi batakeneye ko tugumana nabo barahunga yego warasintobice sasa rero jinge ndi kundumva uri kuravuga umengo uri umunyamwaro umengo uri umugamba uvuka he mu Cibitoke uvuka mu Cibitoke ariko uruvugikira ubundi cishi ico kibazo abantu benshi baraguma bakimbaza hari abantu benshi bakeneye kumenya iyomva les amis jewe reka kara kavuga nukuri jewe navukiye i Bujumbura bahita nko mu gikungo ushitse ahantu hari itangi hari position y'abasoda hajya nyene utaraduga ruguru hajya nyene donc tuvuga ni mutangano canke muri gikungo canke muri gihosha naho navukiye niho nakurije hama abavyeyi banje abanyecibitoki papa n'umunyecibitoki mama n'umunyagitega gusa jewe sinkunda ibintu Bujumbura no je suis sûr kuko nikundira kuba umunyecibitoki kandi ndi umunyecibitoki kuko ndahakunda narahabaye mwaya munini donc nitso umunyecibitoki mugabo sasa rero mu bintu byose wavuze wagira uraca mu migani ushiramo imigani myinshi ariko rero kuri kwaca mu migani si migani niko mvuga bazi ushaka mvuge good igu kandi aho nyene uvuze yuko umuntu aragira abantu bamukunda mugabo aba yarahemukiwe kenshi cyane gose mu rugendo rwawe yarahemukiwe cyane guhemukirwa uri umukobwa mwiza nkawe n'ibintu bimeze gute bivara babemukiye ushobora guhemukira nahemukiwe cyane muri business apana mu rukundo inkundo byo nzi warahemukiwe no mu nkundo ati twayiko dukunda cyane abantu bakadusiga iyo ukenyera n'umukozi waraguta kigira se no maravuga ati azomarira iki ariko kandi umukobwa nibisanzwe amakuru ufise waza kuba bateseka ngaho hanze ingene bangana wangu ni benshi bonyara bazobirangira kusumenye koko barateseka ari benshi donc hajya numva abakobwa baguma bazana zijya motivation tafite ni hera barabizi impamvu barateseka nawe ko yinje abantu mesha mumaze kuba abantu ubu murazi ko mwenda tugezemo ni tafuta usapana mwe kuba ibinebwe mwanaume ni kupambana pale ibintu byo gufata ariko abakobwa boze wowe ucureka kwicara ngo umukobwa ngo pambana kwanza weye mwanaume azokuronka kakarorero urumva rero guhemukirwa se normal guhemukirwa se normal n'abantu turabantu nanje nuko mpemuka ariko sinkunda guhemuka anje ntumbire ko uhemuka no kuri kwa Mungu no vraiment nimbuzi ikintu kimbabaza igihe nkoreye ikosa umuntu bagusamba bati sindi marayika sindi umwera ndakosha hari abantu bibaza kuri TikTok ariko ndi marayika yibi no just ni marayika I'm not an angel n'umuntu ndakosha
gukosha nibi si bibi ikibi nukukosha ntumenye ko wakosheje of course ya mugihe mbona ko nakoze ikosa no kuri jewe biranyora gusaba imbabazi mugabo rende n'umuntu ari bizarre ntakoze ikosa ukambwira ndagusaba imbabazi ntazo ndagusaba aso ntabwo simbore mubwo imbabazi ntazi gukore ico nico kibazo rece abakobwa rero mwironderera amafaranga yanyu rero umukobwa arondera amahera yiwe ushobora kumutwara ko wigombe no arrête ko ushaka gutwara umuntu kushaka ugura umukobwa okay urabitswe n'amanda bivuga kuri TikTok turabwira ati ubaha chabugufi kunda nyenyekea ngiyigu vumilia pambana tuza mais c'est-à-dire ntabwo bisigura ko ucubimbwa y'umuntu aje gushikubita ikiziriko mu izosi ayo nimba amenya ko akwega mu bibuye nimba koko mu byatsi no koresha ubwenge ntabwo bisigura yuko naguciriye bugufi ko nagize ushaka kunyemeza nivyo ntakoze ndi proud nico ariko umudamu cyangwa umukobwa nuko guca bugufi imbere y'umugabo yo nama nabivuze kandi ivyo nyene nivyo mpeje no kuvuga nige hakurenganije niko byuba uri hangana wewe wacana narizo niko zubaka nivyo biko birica abantu umviriza n'umwana wagiye kubaka umviriza ikibazo abantu tuko turagira nuko kandi ndabivuga ndabana no kuri kamera muramba bari ikibazo abagore n'abadamu ko turagira dukeneye kuja mu ngo tugenda kurongogwa n'abasore bakira abana mu mutwe what we need icyo dukeneye abagore dukeneye maturité dukeneye umugabo ntabwo dukeneye umwana ivyo nivyo ariko bituma murongogwa n'abatama no mutivuna umushaka abana wewe ndumuna musora daguhu uya rukuri abatama reka ndakubwira uzoza kujija umuntu ngo nikubera ngo yikundaniye n'umuntu akuze ari umujene okay sindavyanse yuko il y a des gens il y a des filles bari kuko avuga ati biva hajyanye ubuzima bw'utuma abantu benshi bakora ibyo batokora ukemera kuko ujya musore wawe na joti ndamusavye 100,000 jani bere mwishinde mujyango urandaba urubo mukobwa umaze kwibaruka aho urandaba kila kitu kafata sasa mimi ndafanyaje basi ngende hajyanye nzoro nk'ubuzima muga sino hanura umukobwa cyangwa umugore kuja ku mugabo cyangwa umugabo cyangwa kuja umuhungu kuja ku mugore n'abahungu barongoguje turabizi muri no misi barakwica c'est normal abahungu barongogubu biraje je sinzi umuntu barakumara hari n'abahungu barongogwa hari n'abagore barongogwa ubisiga biri uko ntabwo bikwiye kuja kurongora cyangwa kuja kurongogwa kubera uburyo kubera amahera ndugu yangu utateseka akia Mungu utateseka mugabo abahungu ntibaca bigira ngo uco genda urereka amaboko wicara urereka amaboko ngo azoza ngo reka ndondere igitanda gusa ni matere kwanza n'igitanda baca bakireka turondere bazoja mahasi rasio madama azokwimenya kuko ndakenye ndagowe azomimya ko ngo cana nabyo banaume tafuteni hera banaume mwanamwe abahungu barondera amahera ariko abahungu bariko barondera amafaranga vraiment habo ikibazo gihari uno munsi mwega bakobwa genre ubunya ntimugikunda abantu bakiri bato nkuko eje kubivuga ngo mushaka maturité okay la maturité ndiko ndavuga maturité iri kwinshi maturité iri kwinshi hariho umuntu donc icyo nashatse kuvuga ngo mbe mu gifaransa no kiryoshe t'as pas besoin d'un garçon il faut ko uja kwimaria ingo nyinshi ziko zisambuka kubera yuko zijamwo abana ntizijamwo abakuze umenya yuko ugiye mu rugo menya kuri mature ku buryo ugeze ati je harageze di mature naenda kupambana wewe wanaume wanawake msizani kama ndoa ni mchezo sio mchezo bandugu shayaona basi baza yuko ndoa ni haya maua sijui haya mashugwa maroza mwezo ngo riguma ritota haya ingia tu uone utayaona ndoa ni kupambana ndugu yangu mwanamke abagore babo ndanabumvira nikigwa bati wewe ugiye kuja mu ruguru umugore uri umwana ufise ubukobwa mu mutwe ufise ubwana mu mutwe divorce mbiyo myasi miwiri tunaenda kuko haragera ibintu bye muri mariage hariho phase ya mbere amapenzi amashugwe kado phase ya pili so déchiré murataburana rero sasa niko tigisha iby'urugo uramba ubibaza kutugira wapi kwivyo bize mama wewe misho mwanamke aratumara no munsi ndakubwiye tugire di donc hara yo phase ni ya yindi divorce yego
ni hahandi ingwe itontome ikavuga ati ibibundi bivuga ibisa birukariya ariko intare nyayo iragumaho ikija bati panapambana bicharo nyigishe mama intare ikakwicara nako ingene barisha ingene nako ingene bagenda guhiga ariko ibibunda bicagenda kurisha ubwatsi niko bimeze ni nando wanivo abantu bakora bavuga ati uyu mukobwa ariko avugana amashavu menshi y'urugo cyane none gusa nukubera yuko jewe nukuri Imana yarampezagiye ndugu yangu jewe yarampezagiye nukuri Imana imuha umugisha ampa amahoro aranshirikira yo Burundi kwake ndapambana abantu baragomba bibome muri commentaire mwumve yuko yubatse mimi ari ikibazo urabahinda abantu nta meta wambaye apana isubude ntangorane bose ariko ndama byabaye sinoma ngabonye impekiraha yatwete imikani ku mutima iyi ni kimenyetso ariko ku mutima ntwaba ari ikintu gikomeye cyane rwose nazibagiriye hariya okay Yes, ni aje Burundi kuri TikTok abantu bashobora gukunda ariko bagakunda cyane kukuri ukunda kuvuga ntajyo uravuga ibintu ntajyo umunwa nikometse ntajyo uravuga ibintu hama nawe mu nyuma wicara wasura ukarabivyo ukavuga ati sha Joje nyene biranyigisha ndakubwije ukuri hari hibihengeramo bya bihe by'imituragaro numvirije TikTok zanje nkagarura umutima n'ubuntu nagiriwe je ntabwo ndenze gusumba abandi Imana musindenze wanashima ndaho ndasamye tu gusa n'ubuntu n'ubuntu mpemara kugirira akagucyondera kandi je ndubaha Imana sindenze cyane ngo no ndubaha Imana kuko ndazi niyo yingiriye akantu rero ni mpwemu yaguhaye kajya kantu kumvuragize nigafasha ho gusa naje ndagaruka nkumviriza ngo ati wase Dieu Imana we wavuze yuko warahemukiwe mu rukundo mugano habirandireho cyane akuvuga ati aho mamaze guhemukirwa kandi bikambabaza ni muri business biroroshe yuko umudamu encore mwiza nkawe aja muri business bikamworohera nta nk'ibigerageza byinshi Let's talk about business now. Acha tuongee kuhusu biashara. Asa abantu babibaza yuko ngira usabeje muzontungu kunyene biashara. Ni nkurugo nuko Imana. Sure. Bisaba kugumu ugerekibuye kuri yindi. Urugo ugumugerekibuye kuri yindi donc niho kuba kugerekibuye kuri yindi. Amabuye yaragoye no kubakisha. Kubera yuko bigusaba umucanga mwinshi bikagusaba iki kuko rimwe usanga ridafise form. Muga amatafari yoyo afise form uramenya ati mpanga kuno. Na business nuko nyene. Business kumukobwa mwanamke mfanya biashara na ukweli. Respect. Muhuriraho n'intamba myinshi stable stable ariko mugihe systeme yawe wayubatse neza ukamenya ati shaka kubaka systeme yanje ukuntu ni bya bintu abantu twibagira ugashaka kwibaza muri business bisaba ko ufise equipe abantu babizigirwa ukavuga ati abantu muri business yanje sinigeze kubabura bondirwa ku boutique ukamenya unye naho yo twari ibyo 10,000 1,100 nabisigira ukamenya apana onda zishatwarana n'ibihumbi 100 byawe byose na bya 10,000 c'est ça abo dukeneye muri equipe hano bamukene guma ku boutique gusa ukenera n'uja hariya kuri terukana ubwira ukuntu tu vois rero muri business ahantu twihendera abantu bakobwa cyo dushaka gukora twenyene urakeneye abantu urakeneye abantu mukorana muri business ntabwo uzoshobora wenyene avanaje niko nibaza yuko shobora kubigira je nyene nkaja Tanzania nkajariya nkaruha menza kubona ati nakundi ko biri kose ari abantu babizigirwa na hatari benshi kuri nose abizigirwa baracahari hama muri business abakobwa ntibigoye kandi biragoye ikiburazi carico nukutemera ko byoroshe ikibi cyangwa muri business nuko tutemera kwilansa gutangura turatinya abakobwa benshi baratinya yo ninagera kuri imishu rya muceri mbega imvura niyagwika utwawe wizi gute wewe ata riske weme gufata muri business nta uzoshika business ni riske kandi ukamenya ati nijana nawe garo kuri TikTok
fata ikintu ukunda niyo uzoruha niyo uzoba gusaba kuduga bazogusaba kuduga imisozi bazogusaba kuja hariya ugikunda uzogikora kandi uzoburi kuronka experience nini cyane ku buryo nihagera handi wagu business yawe yagura eregira abanzi kagukanga business ni wayinjira muzogukanga kwanza koreka ati we taha ni waba rero utari wa business utaenda nimba reko nakumenya ko wa business icara rero sasa ukunda gufata amasafari ariko nk'umukobwa birakorohera ize ntambamye uhura nazo genre mu bihe by'isafari iyo ugiye kurangura ibintu je singifyina abakobwa benshi bahura navyo kubera bafyina ntazi kurira imodoka je ninjira kari yako nindi kari yako umuzigo ndawikora ku mutwe fyufyu ndapambana nkaje umudarari hari aho gidutaye bawo ufyina ntabwo uzobishobora muri business umukobwa ugifyina ntubikunda ukigira umusire yarenze yuko ndashaka gukubita umuzigo utware hari yanye mu gihe utararonka abantu baza kwikorera umuzigo ntibikunda no reka nako twifatira vya vrai kari yakora afata umuzigo ko yikorera baza tujana abana ari nko mwijoro bigasaba ko umuzigo ndawukura ku ishop aho ndawuranguriye bigasaba ko ndawutwara kuri ntuze bote yatevye gushika bigasaba ko ndawukura mu bote araza kwinjira indani mu isoko kari yako ndawutarura atabadarari bahari abadarari baba bahari mugabo bari kuko kari gusangwa mu ijoro bivana amasaha yego hariho amaka emera yuko kari yako ivyo ndabigukubitiye pyu enda ibirato kura mbari kamambiri wamutafure ugende muri bya vyono ivyo utaravyemera ntibizokura business ifise riske kandi baje bose batunze uzogenda ubabazi banemeje gucaho onye bafise mu nyuma naho uzogera ukuri gwagwe uzogera butuma bagende baca muri ivyo biziba ubwo utabiciyemo yandi bazokwiba utazi impamvu yo kubara kwiba biziba sasa bon ndashaka dusubira gatonya ni bihe bimaze gushikira uri kari yako donc wagiye kurangura ukavuga ati vraiment yego kweli na byambabaje yego zuba Zora gukubita bo ntibaranyiba ariko ari abantu nahaye amahera umuzigo wategeza gushika ntibawuma basanga urahombye ni miliyoni zishika 10 bose nakarorero ntafata ndabikise notenge we kandi bisa nugo budufise kandi ni sawa birakubereye bo kariya ko hararyoshe mugabo uzicu ushaka hagiye imvura ikubita kariya ko bigasaba yuko ugenda inye ikagukubita ko umuzi ukeneye kushika bagufitiye amakomande zo kuba umwizigirwa nta burofa n'imvura iguye ingiya inda hari yanye baguma ukora nta burofa ivyondo iki maisha pomba biraryoshe mwaje ndabikunda imoto ndibuka ikindi kintu umunsi umwe akantu cyama experience nagiye ku moto bwana afite imizigo myinshi vraiment ndabura bot ndabukunu bapakira nagiye gusa byararyoheye ku moto hari ibintu bya binini yuko indi mizigo yari nk'itatu bingana kunye byari binange bwora hari izindi moto hari yakora nce mbawubije kupakiza amamoto yabishika kuri stage yego bon une experience na kanu kambaje kandi nararushe hari undi munsi naruha donc kuruha me biramfasha nuko ndabikunda ahubwo birangiye umaze kubimenyera kandi abavuga benshi naho ubuzima buduhije nk'ubwo batabukunda non je sais pas usubona bihanura n'umuhano wakubukunda ko buraryoshe mwaramke biraryoshe kujya gafirobeye biraryoshe n'ukuri biraryoshe kujya gafirobeye kabe gafume kaba urudagara bwabundi babwita gute ubuntu zebe bumwe buto za Tanzania hari ubudagara buto sana bugiye kubindagara buryoshe urya karajye kabe kamwe akirobeye nuko kararyoshe kurya kararyoshe nubwo wakamubwira ati kabutse sheri amahera y'inzu yabuze nuko ugacumubwira ati sha je naronse wow abantu benshi no musi abigeme surtout wavuze ngo abantu bagenda hano ko bagifyina atano bahora nizo ngorane jewe nta urafyina nabuze hano ihoteli hari gihe ubisaba kudara mu hoteli 5,000 nta mazi ariyo ntaki bikagusa byose ukamenya donc abakobwa benshi tuja muri business dufyina yego nico kibazo kenshi duhura naco uca wemera ivyo utokwemeye kubera nyene wanse kwemera risk nico kibazo duhura naco yego ugasanga ugiye kuri dufata nk'akarugiye kare yako kuzuba rikubita sana nje ntavyo shobora
bikagusaba ko umuzigo upakiza bisi kugira ngo amaheru yaganye nabo bariya anye ni babandi baba bari sharp bisi biragusa usanga bose buzuye barahagarara bikagusaba yuko nawe uhagarara umuzigo upakije birarundanye utabisho uza gusanga urushe ngo business iragoye ntabwo nobishobora ntabwo noja kurangwa ntabwo uteme risk rero mwanamke business irakunaniye hari n'igi ukora n'ibintu bikaguhomberako mbere bisubira kureka hindura system n'ivyanuze zo gukora business igabye je nico nta muntu nakwereka n'inzira zo kurondera business afyina murakufyina abateka ntabyo ushobora wewe sivyo wawe ayikaye ifo kumenya abantu mukorana bari seriye business ntabwo ari yabana shaka katwigarukire mu rugo kandi rero uno munsi abakobwa benshi bariko barihuta nkuko bavuze ngo bagenda bato bamwe bakiri abana mu mitwe bafite ubwana benshi bariko bararongorwa mugabo kandi nicyo kintu umuntu kwisunga ko kugira ngo ashobore guhitamo umuhungu mwiza bazoba n'ufise akanoti bukora byo mwisunga ko ta waza bari mu rugo bafise bagiye kubafisa amahere bahangayitse hakuririra mu mahera hakuririra umwo hariya uzobibona mu nyuma urashobora kubona yuko ari byo biri necessaire mugabo maze gushika mu rugo urabona yuko atari byo biri necessaire amaheru urayaronka ukagenda ukaenjoyinga n'abagenzi mugabo wa muntu murarana ku gitanda kimwe sio bichezo bon ikintu umuntu yo kwisunga firstly ibintu byo kurinda turaja kure kure wasenze bingana gute kugira ngo ubone yuko uwo muntu mukwiranye ikindi naco ukuze mu mutwe bingana gute ku buryo wobona ko ushobora kugenda kugera ingorane zo mu rugo ingorane kandi mu rugo ubetse ko amahari y'amashugwe ubetse ko baguma batwenga mu rugo ntibaguma batwenga kandi abavyeyi bashobora kureka kubitubwira mugabo mu rugo ntibaguma batwenga mu rugo ntibaguma batwenga ukuze bingana gute maturité yawe ingana gute yego urazishingano zo mu rugo ingene zingana we ucari wa mwana hazogera igihe uzobushitse mu rugo umugabo akankame cyenda toye imizigo ndagiye muhira wewe kandi ugasanga ingorane ziri kuri wewe byari bisaba yuko ugenda ukamubwira ati mbabarira yego kicisha bugufi mbabarira nukuri nakosheje uracabona yuko umugabo niyatonto muco utaha buragumiye muhira ko muhira bazoroha no kukwakira ko kandi nde yoca guma mu rugo ko nyarakemera ko umugabo mufata na mvuze ati ingorane zo mu rugo ni nyinshi ibintu byo mu rugo ni nisigura amajambo agoye ni birebire ntaho byinjira ngo birenge me urugo rwaryoshe cyane mu gihe ni ama principe en fait ni ibintu umuntu agenda ashingira akavuga ati ukamenya uwo mukundana ibyo nje gusenga mu gusenga uza kubura kuramenya uwo muntu banza wicarisha reka gushuha kubera amahero ushobora no kugenda nizo tumaze imisi abakobwa benshi bishuhira ngo bagende hanze yumve gusa ko yironkeye vyiza mwana wa mama iyo biza ushobora kuyironka mugabo nta mahoro uzoye burya ikintu umuntu akwiye kuraharaniye n'amahoro mu mutima kuko niba ufise amahoro niyo business ni ukuri ko Imana uzoyikora utera imbere niba ufise amahoro mu mutima uzotera imbere n'umuryango wawe hamwe abantu bose bazokwifuza kugira urugo nk'urwi wawe yego rero reka kwihutira kuraba ibintu firstly senga Imana secondly ukuze bingana gute uri tayari uri prête kandi kindi naco uri tayari gupambanira uwo muntu uzokwemera kumupambanira wewe ko mbona ibintu bihinduka ibihe bihinduka bigaha ibindi nimba wagiye afise amahera ko mbona hazogera igihe mu rugo bizoshika amahera akabura uzokomera kugumana nawe uzomera kwemera gupambana ko ibintu ibihe bihinduka mu mwanya muto y'umuntu atiteze y'amahera wagiye wirukira akabura uzoca ugenda mwana wa mama wahamagaye inshuti n'abagenzi baza ku mariage baza kubiki uzoca ugenda sawa ntabwo dukwiye kugira ngo kugada image ngo abantu ngo twarabatumiye no ubona uriko urateseka nduguyangutse ngo Imana ikubwira ati uyu muntu siwe nenda ariko ari gusenga kare kuko ni byiza kwitegura kare yego ugapambanira uri tayari gupambanira uwo muntu mu magogo nico hajya bijya bintu barahisha mu komine yabe mu eglise muzo mu bineglisha uri tayari mu mago nibatangura mu byiza mu magogwa no mu munezero nduguya ngo uri tayari wewe amarushwa apana mwasanzwe
apana janye yo kurara inzara umunsi cyoshika n'inzara mukayimarindi aragwaye ntapfa ku musego wewe sasa wamaze kubura intuze wirira amaboko ntuzi n'ingene bagenda kurondera udutoki kwibarabara umenye yuko agatoki bashaka kugashusha konyene bakubita mutuboga n'akantuze ukagaburira umuntu mukaramuka wewe wizira ko bateka inyama misi yose amakoko tateseka kwanza jifunze kindi naco nivyane ko vuga ati ingo ziko zigendamwe abana abakobwa n'abasore urugo rukwe kujamo umugabo ari mature abakobwa ntibakeneye umusore bakeneye umugabo mu mutwe on n'a pas besoin d'un garçon on a besoin d'un homme umugabo yari uwindoto zawe niwe waronse you have to be honest no let me say nawo shoka bimenya ubwa mbere ko ariko bifa n'ingene muri ko bavuga no ntushoko kubimenya harashari kare ntushoko kubimenya mais avec le temps peut-être yuko twakora ikindi kiganiro ngira nyuma y'imyaka inyanze bimenyeka ati wow yes hata mu rugo muguma mwigana mu rugo muguma mwigana kwanza umuntu ni munini cyane usumba kubyibaza umuntu ni munini sana uno munsi abyuraka ujya kabyuraka uno munsi araye asutsa amazi hasi yaje yasuka kwibati umuntu ni munini kandi byose tegeza kumenya n'ubijera uno munsi akura impunzi akayiterera hariya muri pubele yaje isanga ku irembo c'est ça donc n'uburorero donc komeye ati umuntu ni munini ariko avec le temps akubije ukuri umuntu mukundana vraiment umumenya mu mwanya muto mukundana uramenya tuyu akunda ibi mumaze kubana mukagiranira imigenere mukamenyana uramumenya hasanga biryoshe parce que uramenya ati nini henda no ndazi yuko zanduru ziba baje tsubera gushika rero byose ni Imana kandi Imana urugo rwiza rutangwa n'Imana ntibaze babahende muze mugende ngo mugiye ngo mu bantu uje kondera umutungo ujya muhunga nkunde ukuri imitaba kubwaza imiti mizga mukoresha namwe misi byasabe wala sasa wanatafuta hela watafuti mapenzi siku hizo wanawake na mapenzi bakeneye watanga amahera hewi musigaye mukoresha imiti bimwe bidasanzwe kugira ngo bakurura abakobwa abagabo kanwenge na ariko ibyo byose ndakubwiye ikintu kimwe nta kamaro bifise umuntu atari sonse kugukunda ntagukunda ariko umuti uratuma gukunda sha makanya gato kandi simari akimiti dahari Mbona abahungu bigira amantuze yahejewe wanawake wameshajua habari ya mjini hivi wameshakuwa na akili sasa muwe makini wanaume indoto umugabo w'indoto zawe ni umugabo donc yarameze gute uwo wiyumvira ukiri nkumi non ça c'est ma vie privée non ariko quand même hari igihe umuntu abafite ivyumva avuga ati bon ndakeneye parce que jewe sinzi kimisi yitse ikintu cyose genda gihigira aho kazoza keza ko kabaga hari ku muntu kandi ivy'Imana ibinteguriye nivyo nkunda ko cyane gusumba gusa yuko ari vyiza nta kintu ni giki ubuzima bwakugishije no munsi ukigenderako ubuzima bwatugishije ibintu byinshi wawe ntabwo twobimara ntabwo twobivuga tukabimara gusa ikintu navuga nuko hamwe n'igihe hamwe n'Imana akintu kimwe kidashoboka ubuzima bwanyigishije yuko hamwe n'Imana n'igihe n'umwete n'indoto zawe n'ubwenge akintu kimwe kidashoboka yes ngomba cyo tugora nganya rutubazo dukeye ko bavutse ko uri umunyeki bitoki abayi kwetu pale kandi abanyeki bitoki bazi ikintu cy'ikirundi ariko kandi rero ni Ange Burundi agiye kuboneka muri cinema ya Fanny Lavine apana gusa yiwiwe n'izindi jewe canzotagwa kuna filme wewe msicheke wandugu yego hariho amatala hari impano tugira burya ikintu umuntu kandi akwiye gusenga Imana imwereke ibyiwe zashoboye of course kandi burya tugenda tugerageza mu buzima kandi tutagerageze ntitwobona yuko ibyacu byari ibyo coco
uraja mu kuririmba uraja mu kugira iki uraja mu kugira iki one day you will understand ivyanje ariko avec n'Imana nikwereka re tuzoke wewe kwanza musubiri kwanza najua tutapendana wana yes agiye kuboneka muri sinema yitwa Data ariko kandi kuboneka muri sinema ya Fanny Lavine ndamukunda mbere ubivuze ndamukunda but she's so kind wow what ndamukunda kwazi ndabisigura cyane vyagenze gute wiyumvise gute umunsi wumva kuzoja muri sinema yabo mu gihe kandi abantu batasanzwe kumenyera mu sinema nabigize mugabo nta mwete nigera ndabishiramo anashimye mena bon ndacabisengera kuko je ndakunda gutangura ikintu nasengeye ndacabisengera ndacabaza Imana umunsi nabona kandi ndafise ibimenyetso binyereka ko ikintu ari ciwanje canke atari ciwanje je mfise ukuntu ndabibiye ni kwinyi byiza gusuzuma ibihe no kumenya ibihe ugasaba mpwe yera akakwereka ati abantu badasenga baje ntabwo umuntu arumwera nta muntu arumweranda kandi Imana dukunda mu ntege nke zacu abantu twibaza yuko dukwiye kuja imbere y'Imana nurenze naho wibaza yuko atavyaho ufise uwari ubuna bifise kandi ukuri Imana igukunda uko nyene ubwira Imana ati je ndiyimbwa ndasara mu mutwe papa ndundimbwa nkunda nukunda kwinginza ibi nibi bifashe apara kwibaza yuko uzogenda imbere y'Imana ngo nturenze imbere y'Imana twese gusa menya yuko Imana igukunda rero ndakubaza Imana uri umuntu ukuri kose mu ntege nzanje cyaturiganira n'Imana agenda mu buryo bwaje betse papa nyereka kakanu kandi nisarira mugabo ndagerageza ndavyuka nkagwa mugabo Imana ndasikinkunda kandi ndazikitondeka ngo nje mu bintu bitari by'iwanje ndabimaremo igihe wow rero kugira kuja muri filme ziwe ndacari mu ntango muri yiwiwe mais je pense yuko ngira ngo hari turaciga turahafi ibihe bizotwereka by'ukuri byari yego gusa ndakunamye nkunda gukina filme namye nkunda kwactinga kuva ndi umwana muto bon namye nkunda ndi umwana muto namye nkunda kuririmba cyane n'umwana muto cyane nkunda kuririmba ingabe bon nabineglige ibintu na neglige mais je pense yuko nimba ari ibintu nabineglige mugabo abantu barambaza n'impamvu nshoboka ko neglige ça hari ngema ni nguri kurifitinira bati no turasara wewe qu'est-ce que t'as fait non kandi ni no kutamenya ibi abantu no twagiye duciga intege n'abantu kandi guciga intege n'umuntu uri umwana muto kugira ngo uso kugarura zanege biragoye rero ko tugenda dukura peut-être Imana izogenda idufasha ntacize ko tuvyihoze rero kuja muri filme za Fanny bon umuntu jewe sindi hypocrite umuntu araho tu anashobora kumubaza ko ibindi bintu mugabo nawe nyene nawe si umwana kandi nta muntu nabonye umenga ntushobora kumutwara uko wishakiye umwana ko kariyeri arimwe arayiza yamazemo igihe kandi avuga noneho ushaka umuhamagara uri hariya yo Fanny ndakukunda ingu ndamutse wani uri umufana kandi muramutse izina ryara mugoye kubaka aretse kuza aragara sasa areke kugara none wewe no les amis ari mu rugo kuza turaraba abandu ukoresha ubwenge yes nitaki mwengi rero abakunzi ba Fanny Lavine muri rusangi abakunzi ba Ange murahawe ikaze bazozo barangena nakinye film Data ni seri kwanza mwe ni serious ni seri nziza kandi nanje ndimukundusha inyuma ya yifi ya yonye tuzoca dukora nindi na Fanny ndabivuze turadukora nindi wanje soon wait Imana izodushobora ntabwo tuzoza turenze gusumba abandi mugabo mutaravye neza Imana ibishatse mutaravye neza kuko ubuntu bw'Imana buzoba bubana natwe we never know Imana mbega iri mu ruhande rwacu cyo uwo dutkanga ninde icyo tutoshika ko nigiki yes katuje mu tuntu dukenya ngaha anya sasa ndugu yangu okay mvirize neza bavuga gutwaza inda canke gutera inda subiramo gutwaza inda canke gutera inda Tujya yateye inda tujya yatwaza inda bavuga gute
no yayiteye yateye iyi nda barayitera kuko gutwaza ni ikintu ufashije umuntu none siko bigenda none sije none ega reka niko biba bimeze n'ubundi wakimufashije gute okay umugabo wait gutwaza umuntu ndarushe ndababaye fise umuzigo uraje uramfashije tora fasha tugende umvise abadamu ngene mudashima none ngaho umugabo ntabareka aragutwaza none wifise ngaho umuntu birashoboka byose kuko abagabo bavuga ngo indabayitwara mu mutwe kandi rimwe mubwiye ko biraba nivyo kuko umugabo ni wagwara ufise inda nukuri arahangayika umutu gashuha kuko avuga ati ngira mbure babiri bose gamana y'isi n'icyo aho uramutwagije urayimufashije kuyitwara exactement voilà hama gutera uteye urubuto kandi urwo rubuto niwamara kurutera ruzokura mbega uzorumutwaza gute kuja kubagara kuja kurima kuja kuruvomera kuja kurugira iki kurubagarira ni hahandi uzovuga ati madamu yagwaye ati madamu nukuri ngo tugende kwa muganga ndagufashe kurubagarira ntazogera ati impuzu z'umwana hageze madamu azokera utuntu n'utu uratanga utuntu donc hariho gutera hakacabaho no gutwaza yes ariko kandi na wewe ubutwagije jewe regenda sigwawe ni gwanje ego ubu ntwagije nivyo none gahatwazanya umuntu n'uwundi ushaka kwitwaza wenyene c'est-à-dire ni biri bafite réciproque magiriranire ni urangirira nagenda kugirira urantwaza nanje ndagutwaza hariho gutera we wanteye kuko nanje nemeye ko ndagutwaza muri commentaire muraza kudufasha ngaho onya sero no kuvyumva bavuga gutwaza inda canke gutera hariho inyishu zimwe zidakwiye yuko ufata ngo ego canke oya naho rimwe mukene ko tuvuga ego canke oya hari ibindi bifise siguro bisaba kutanga isiguro kugira ngo umuntu atahure kuko hariho gutwaza hagaca hariho gutera dushobora kuyintera nteme kugutwaza ntibibaho ni nteme gutwarira mu zitwara tabyo mwateguye hari ya birabaho baririye rero muri cyo reko ndikuvuga ku kibazo wambagije okay wanteye hanyuma mwavyumvikanye mukundana kuko ntuza gutwaza umuntu ndakunda ntuza gutwaza umuntu utemera ntuza gutwaza umuntu agiriye impuhwe wemeye hamaze ni mwe mutugirira none uza gutwaza nawe waza kuntwaza utankunda cyangwa utangiriye impuhwe avuga ati madame ararushe kweri reka ngene ndamwoza utuguru sura madame bikunda kubina mu rero mara bwafisi ndasha hari ama system ze muramenya abahungu muze muramenya ibintu bimwe wa aramwe bana yes okay ndam ko gadakunda keye nabo musigaye mushaka kwigira ababire ngahoye nini murakunda utuntu kumenya uko Imana yaremye umugore ukamenya uko Imana yamenye umugabo niyo wamara kubimenya umwe wese usanga ibintu byose biko bigenda neza okay gutera intobo isiguriye iyo byaba kera mugabo n'ubu birahari ingo nyinshi sigurikire ushaka okay hari abatabizirira basiguriye rero neza ngo uraza kuntera ubwoba kuko je nizi kirundi nanje ngundi kirundi cyane gutera intobo apana intobo ni intobo muratubabarira twarageze ubwo tugira abanyabujuma duharanira rero ha rero turaraba rero naho ugiriye kandi je n'umuntu nkunda gusoma cyane nkunda kwiga amashuri ntabaragiye amashuri yamararenze muganda umuntu nkunda gushaka kurara ntizi akantu bon gutera intobo yari twari utuntu hari uduntu duhari tubakunda kuba mu ntaza ruguru bita intobo rero yaraza akagagutera twari nko gusaba yari sebuko niwe yayitera umukazana abasebuko bakiriya gihena ntibari bashushe ega byame bishushe ibihe byose na Bibiliya bivuga nta kintu na kimwe gishasha kigeze kuza ku isi n'igihari no musi umenye ko kigeze kuba nimba ubona no musi wambara pat umenye ko yigeze kuhaba nimura musi ubona twimeye dusukuku twagira ibiki nawe ukagira uko byarigeze mu bihe tutanazi kandi bizonagaruka mu bihe tutanazi tazoba tunagira anze kumenga nivyo yagenda gatora iyo nto bakacayitera mu kazana ati ni nkuko yatishoboye shobora gutera icumu akaritera akarishinga mu rugo hagati cyangwa agatera intobo
uko nakiri atabana bari bazi ubwenge ibintu byose byarigeze kuba ibyo byose bibuno munsi yarigeze bazi en fait kwera umwanya turukwiye gutuntu twinshi ndumva ko ufite utuntu twinshi ako twemerere tuzogaruka ikindi gihe tuganirije apana no kesa Ego no basi safari wavuye business wadishize ku murongo neza. Barasengera dusengeranira mufasha nitafute hera mimi nikipata sikunda pata hera bandugu ndabakumbuka. Bisabaya. Uzokwibuka kweli. Nzojenzo. Yena nakunda abantu n'abantu batankunda. Nakunda abantu. Abantu bagukunda? Shakusaba bashaka kunkunda mugabo batanku. Ukunda no urakundwa kaye yanje. Ukunda no kwitwa ko nkunzwe biratandukanye. Urakundwa kaye yanje. Abadukunda by'ukuri turagumana ntitutandukana. Wow. Ndagushimiye cyane. Cyane kuri merci beaucoup naryohewe ibintu byabaye seri. Yitwagiye cyane rwose watuganirije neza naho washizemo agashavu kenshi kagira abakobwa. No, je niko hariho no mu byo twize. Muri bike twize hariho langage. Of course. Ntabwo woja kubwira umuntu umuhanura hama ngo umutwengere. Ukaca abona umengo kuri afyina? Yeah. No. Hariho gutwenga, hariho kugira publicité, hariho kuryoherwa, hariho gutamba, hariho kugira iki. Yeah. So, nico sivise umwanya wacu n'ingene ugikora. Yes. Yari Angie Burundi na ka beauty igira neza na ka beauty kajeko kanatsinda amana ubwiza asanga bufise ngahanye. Yes yatwakiriye mu rugiwe tuganira byinshi bitandukanye aho kandi mo mukene kandi ubugira kandi muri commentaire mutubwire amakanya tubategurira amasijo agiye atandukanye numva ko ari umwe mu bantu bafite experience zitandukanye muri business mu rugo ndetse n'ibindi byinshi ntabwo wumvise no mu rugo tuzoza tubwire ivyo mu rugo naho ingene byifa sindenze mugabo n'ubuntu kandi ubwira arabutse experience. Yes, merci beaucoup. Wewe so dukurikiranye yari African TV yari Angie Burundi. Mugire kumukurikirana kuri TikTok ku mbuga ziwe zitandukanye Angie Burundi. Bashorera n'amavuta, bisa neza no gutesta karibu turabikora kandi byose ni. Yes, karibu cyane gose ni African TV. Asante sana.